ibyabereye iri Bugarama novuga yuko uwafashe ijya video kubera narabajije management ya Kiriko ntavyo bazi urabyumva kuko igiteramo coco ndakubwiye ati je nta muntu umwe yombuza gufatisha video telefone ariko ivyo bivuze wavuze ati je nije nazanye n'aba star n'abantu benshi kugira bazi umva evenement yari iri ngaho none gute umviriza bro none ige image iboneka nabi bro kuri wewe nk'umu influencer reka ndagwe example ikibuga cy'indege wo gifata gute umunsi babivuze no munsi nyene cyo mukuru w'igihugu yagenda yaragiye muri Guinée sivyo yego mu nama umuntu wa mbere igihugu giproteja n'ingene cyo mukuru w'igihugu ese urumva yuko aho hantu bo bahafashwe amanye nishobora kandi akaca ikiro n'ikibuga ciza ari nayo mpamvu ndizera igihumbi kwijana yuko abarundi bazoza kuraba akanovera turabe difference y'abakinyi nira kuri inotere n'ayandi materi tuze tuvyibonera n'amateka n'ubwa mbere mu Burundi vyandiko le 21 itariki 21 zoko kwezi nyene masaha ni saa 9 ndazi ko GB Telecom tuzoyikonjiga verbe ahari abavuga ati warose ivyunguka ariko waje kubera ivyunguka birafatanye n'ivyo ivyunguka byaheye yari vyunguka nawe twari bwakubona ufana Yaga noir bro imisi heze ari umuntu abwiye ati urabona no petite ujya mu gogo are de borode of Jesus aheruka gupfa atona ko afuye ningaha nta misi ibiri zohera atakintu kinini yabaciye baciye bazana uravuga bro ivyo nabibwiye umuntu kuko barabizi yuko Yaga petite nabone baraharura baravuga bati mu Burundi umuntu bakurikirana ninde urana ko ama information yabo twamaze kuyegeza ima twayirukanye abarundi duca ubwenge tujya kugaruza amafaranga yacu batwaye naho twogena gushika naho Banki Nationale du Rwanda tuyivida nta ngorane. Hello bakunzi ba Yaga TV uyu ni Mr Vibe turi kumwe na Simbizi wa Semavumba niwe muntu ama vibe no muri stade intwari Simbizi ahantu wahanzanye ndacugumira msaza wambaye aigle noir fighter inkona ayo n'ayandi makuru duhava twinjiramo musaza nta ngorane kabisa. Bakunzi ba Yaga TV Yaga nta handi hantu igira ikorere content atari muri stade intwari. Simbizi wa Semavumba avuze ati jewe ndabitwara uno muntu ukora ikiganiro muri stade intwari stade yabene gihugu iyi ndayifise ku burenganzira bwose narayibomoye ama video ndiko ndayibomora arahari kuyibomora reka mugabana yuko ni œuvre yabene gihugu iyi nta maraso y'umuntu arimwo nta busuma burimwo ni stade yubaswe ku nguvu z'abarundi bashize hamwe ari nayo mpamvu match zose zo ziberanga urana umugwi wa Aigle Noir tariki 20 ni le 21 itariki 20 zoko kwezi nyene urabona ariko wosubiramwe amasaha ni saa 9 urumva ubu aho turiko turaja uno munsi igihugu abene gihugu igihugu kigenda kija mu minwe y'abeneco kandi mu mice yose iyi stade yubatswe n'abene gihugu yubatswe n'abarundi atamfashanyo ni tukiraho indira gato urazi ko igihugu cyo nyene kirafise ico bita imbona kazoze tujye turiko turagira igihugu cifashe igihugu giteye imbere rero kugira tugire igihugu cifashe bisaba yuko abarundi bose tuba turi umwe uravuga bro dushigikira ivyacu karabihereza n'agaciro sivyo izi ni nguvu zacu aya n'amaraso yacu sivyo ubu ni bwa bumwe bwacu igihugu cyubatswe n'ubumwe sivyo n'abahinga bacubatse n'abarundi
nta muzungu twigeze tubona za kuduza igiko. Si metode mutwangu metode. Uravyumva? Haraba abarundi bagiye bararonka ubumenyi. Hamwe ubwo bumenyi uno munsi bariko baraza kubwa Afrika kandi ntibiri muri bigusa. Ubu hariho abarundi urabona ibintu by'ubutare n'agataka, hariho abarundi bonyene babinonosoye bariko barabikoreramo. Urabivuga bro? Bisigwe yuko no muri birero vy'inkino urabona neza yuko n'imiziki. Sizo ko tuza kuhagera. Naho nyene turahagera. Tramwe abarundi baravyitaba. Kiro ni kibuga ciza. Ari nayo mpamvu ndizera igihumbi kwijana yuko abarundi bazoza kuraba akanovera turabe difference y'abakinyi nira kuri inotere n'ayandi materi tuze tuvyibonera n'amateka n'ubwa mbere mu Burundi vyandiko kandi zizoba ari nkino nke mu nkino zimaze gukinirwa ngaha zigeze ari zo gupima kandi ntibari bwaheze n'umusezero neza ntibari bwaheze ubona yuko ari kibanza gisigaye ari ciza vraiment ego ubaga novuga yuko kwari nko gupima ubu rero gupima byaraheze ubu rero inkino rukino mvamakungurwa mpuzamakungu mbere rugomba rubere ngaho ndazi ko GB Telecom tuzoyikonjiga verbe yes wahora mu bikorwa byo guhimbaza imyaka 20 irangiye imyaka 20 irangiye mugambwe CNDD utwara igihugu bivuze iki kuri no stade Intwari none okay ndakunda nyinshobora umukuru w'igihugu no bazabwiye ati 2005 wasagute wasi ubunyene basi ubunyene ati wo bakuri foto ya 2005 stade cyo gihe yitwa Prince Louis wa Gasore biroroshe irondere kuri internet uyishireko ucubibona ivyo bakoze ntibiri simple none yes iyi stade yonyine iyi stade gusa yaguhinyisha bakibubaka bavuga ati abantu bazohava babishikako ariko ubona ko byatwaye umwanya ibi bintu ariko simbizi umwanya wo gushikirizwa ko si wo washikirijwe ko naho mvuga uko witonzamira ibinoze kandi urabona neza yuko kabisa ibibona biranoze biranoze ati rero umwanya wo kwishikiriza kugira utebe kwari kwitonda no kwitonda nyene none gashaka ko ari ibintu biva muri twebwe ibi byatuvuye ko bitugaruka ko ibi ni vyacu yes nayo mpamvu tuvyishimira nayo mpamvu naje ngaha kugira tuyagira twereka abarundi yuko hagendwa kurambaza ati imyaka 20 ndabikubwirire nga ubibona koresha igicapo nakubwiye ati fata ifoto ya 2005 yo ngaha ama helicopter yarafasha amafoto urayibona hejuru ariko simbizi tukiraho uri kuravuga dufata amafoto tubirabe ariko sende DFDD naho biruko hari abantu bavuga ati turabashimira ariko amabarabara wapi hariho ibibuga vy'umupira w'amaguru usanga bitarabakwa none ivyo navyo dufasha amafoto ibibuga byarubatswe gusa tout simplement nuko bijya bibuga bitari biri kuri standard nshasha ya CAF na FIFA urumva ibibuga harubatswe ibibuga byinshi je nkaje mvuka Uganda wo kuzanira ifoto muri 2005 y'ikibuga cy'u Uganda ugaca ugenda kuraba kijya kibuga cyitwa urunani cy'Uganda ucubona yuko 2005 ngene hari ameze no bingene bimeze amabarabara nayo amabarabara byari binogo ibarabara rya Cibitoke rabiba rya Cibitoke ibarabara ko bavuga ati business tugende za Mwaro Gitega Mwaro ntabarabara rya ni Mwaro yose bana Mwaro yose nakaburimbo nimwe yari ifise ibarabara ryaduka ahantu gusacaga kaburimbo ni parti yahuza Mwaro na Buru inzira iji Bururi basi barabara ngo yaje Mwaro yaduga ibururi RN7 nisho yari hari ngabo no munsi uguva hari nambari sinze ngene bahita nambari bahita gutahaga barabara rica rigenda gucya Mwaro nirishashe amabarabara yarubatse hubatswe ibirometero birenga amajana 500 ariko bavuga ngo Sende DFDD yibandiye mu ntara za ruguru aha mu gisagara bariko baravuga nk'iyo RN3 ababivuga nabo baba bashikuza RN3 ni rigi wanyu Rumonge bariko bararyubaka ko rubakwa rijya none zamujayo abanyamakuru none mwe mwishize gutera induru ega wa hambere Sende DFDD itaraza abanyagisagara babaho kwagusa nyine cyo yatanze akarorero aravuga ati
kandi ubu ndiko ndabona ingaruka z'abantu mwene abo hari abantu usanga baragiye muri retraite batigeze bimenyereza gukora bien abakorera ivyabo ugasanga yigishijwe na leta ahabwa akazi na leta sivyo ibintu byose biba muri ageze gutaha uzorabe abantu bari abafonctionnaire benshi batigeze bamenya kwipambanira urazi dufate nk'abafonctionnaire bubu urazi yuko ubu niho hari umurindi munini w'abantu baja muri retraite bisabira ama retraite wamubabonye n'abasirikare basaba ama retraite anticipe je nditahiye ndagiye gupambanira n'ivyanje wamubabibonye uno munsi tuzoronka abantu baja muri retraite batidoga badakeneye kuguma bafosinga kuko bariko barakora kubera iki uno munsi barakora akanayungunganya hari politique ati kora amasaha 8 andi masaha 8 ukora ivyawe andi masaha 8 yaruhuka iyo nayo yazanywe na general ni mino myaka 20 iyo ni politique yenye n'icubahiro adutwara ubu mugabo ava kwari korera leta ukora amasaha 8 hamujyame atabindo abakoze rero amasaha 8 bagasha bajyama uno munsi ni ngorane bamana ibibazo mama dina dahera jera mfasha bigenze uku mugabo uno munsi bariko yakora amasaha 8 ayandi masaha 8 bakayakora ivyabo ntibidoga nta muhari bajya barazi nivyo barimo wow uravuye mu kwigina imyaka 20 iheze ego ushitsi Bugarama hari vyakuvuzwe ko video yafashwe simbizi ijya video isigura iki kuri wewe urazibigwa kudafata content hari ababivuze ko ibi nabiriya ngo bakugaye bagusimye kubera ngapi hari mu masaha yo mwijoro kari kara performinga voilà ikintu cya mbere ukuye kumenya d'abord nuko turageje kwanza no kugaruka turekane kwanza n'ivyo video kuba yafashwe novuga n'inshuti yawe kubera iyo video yashiye ningako hagati urabizi ko twakutugeze kwa n'ikiganiro ndiko nderekana ingene abasani bacu sivyo bada posting kandi barishwe uravuga bro abantu baneglige evenement nayo mpamvu ubona ndino nga kuri stade inje ndumufana wa Aigle Noir ahari abavuga ati warose ivyunguka ariko waje kubera ivyunguka ivyunguka byaheye yari ivyunguka nawe twari bwakubona ufana Aigle Noir bro yabari ivyunguka ari kuduga imakamba ni wari cyaro gikuru muri Pax fuku bivuze Pax complex bayita gutaya ball Aigle Noir Fondation Pax voilà yabari ivyunguka unyere kumva ndi makamba muri Fondation Pax none kugenda kuvugira ibi ngabo je nk'umurundi mba nkene turonka amafoto meza Bugarama ndibazo nabonye ko babonye amafoto meza Bugarama abantu baravuye Bujumbura baraduga nuna munota ariko baravuga ingorane za Kidumu na Vishu kubera baryohewe n'abantu benshi bari hajya baduganywe na Simbizo ase mavumba ariko kiraho baduganywe na kubera si Kidumu si Vishu si Kiriku si Fernando si Mapumbo tunuzenya Bifesi cyo yagiye kurimba ibintu ngo niba biririmbye si jewe Mapumbo biririmbye si pamwa indirimbo yiwe ntagaso gato byihutse bigeze ba posting ya show ndavuga ati ikintu kinini ya nkiki sishobora kukirengagiza sivuga bro niba muje ahantu hose nzoronka amahigwe yo kugaragaza ikintu kinini ni yambona uzombona njajya kugishigikira ariko ndavuga bro nayo mpamvu ndino ngaha kuri no stade hano hazobera ibintu bikomeye itariki 20 nimwe nzoryoherwa mbonye izi ntebe zose zozuye izi ntebe zose ata ntebe nimwe man hamwe bishobotse twicarane ko urumva bro ibyabereye Bugarama novuga yuko uwafashe ijya video kubera narabajije management ya Kiriko ntavyo bazi urabyumva uko igiteramo coco ndakubwiye ati je nta muntu umuyombuza gufatisha video telefone ariko ivyo bivuze wavuze ati je nije nazanye n'aba star n'abantu benshi kugira bazi umva evenement yari ngaho none gute umviriza bro none ige image iboneka nabi bro kuri wewe nk'umu influencer reka ndagwe example
nuko nyene ivya football n'ivy'amasho bitandukanye. Ivya football nuko ya radio menshi aguma avuga ariho match ivya football ntibirajamwe ivyunguka cyane mu gutangaza match kuko bavyitangwa n'amakuru y'inkino nayo bari vyunguka. Mugabo ivy'amasho abamenyesha amakuru bacabugara. Okay, ntino show niduza kuyipibira mu gihe n'ama sponsor abari menshi. Uko bigenda kose burya muri football. Football burya bazi nukuri football harabaririmbyi baza bavuga ngo football ngo ashiramo inguvu nyinshi bikini leta birumvikana kwera burya abakinyi ba football petere ndibaza yuko kubera ino miyanyuro nshasha nuko dufise ikibuga kigezweho urabona ko gifise n'amatara bakina mwijoro bizokoroha yuko ama sponsor bashiramwe imitaye myinshi ama sponsor surtout kubera kenshi burya abantu bagira ama sponsor mu vya football n'abantu bakine visibility. Mugabo umenye yuko uno munsi ama concert nkaziga zibugarama ama assurance nka bike bashize n'imitaye Superbat yashize n'imitaye za banke BCB banko bora bashize n'imitaye. Urumva ivyo wowe sino kuzanira ku radio uze kuvuga concert utavuze ajya amabanki bisigura abantu batari babishaka nibo baguhagarisa ujya munsi. Uravyumva oya nabo bantu barabizi ko simbiza ari brand babakene visibility kugira iyo nkuri vuga kuko ivyo bintu ne wamuvyivugira simbiza rega hategeza kuba abantu babikuvugira none ndakubwire mon frère simbizi ni brand ubikunda vyanga aje. Uravyumva nubu hariho irebe best influencer narababwiye ati iyo best influencer bamurayimwe. Uravyumva bro mbe waritoje? Oya sinditoza kandi zibanza ko nzokwitoje sindi umupfumu gusa hari abantu benshi fate nka Gucci usanga arakadiri yakinyi bari yambonye ko ndi yaje kurari muri VIP nari muri table ya bishira abantu babike ati bari simbizi namubonye ati kandi mfata ka video hama ugenda ubikinde peut-être bishobora kuba byagenze kubera si management ya Kiriko navyize na management ya Nuzena bisigura ko hari wundi muntu bari baje guhagarika we baraguciye. Oya bari bakeneye content bari bakeneye content. Okay, kandi ni bonda ba blessing atunda iyo credit ndayiba. Okay. So reka tugaruke muri stade Intwari. Niki kintu wakunze cyane gose ugishikanga ha bro? Ndavye no stade mbona abarundi b'umutima mbona n'abarundi bakunda Burundi. Ini evo murundi ishimira. Umuntu wose yatere. Ibi vyubatswe. Kera no twabara tumva ngo dusanure ibyasambuze. Byari byasambutse byasambuwe n'intambara. Aho ntuzosubirayo. Okay. Mbega abantu bazokwinjira ngaha niko buntu. Oya bazotanga ivyunguka. Ariko kandi numva ngo amatike ntazoba zinyivye. Oya nta kuzimba, uzimba gute kandi ubuji wawe. Supporting. Yeah. Okay, abakeneye ko bimenya nawe hari ntuze cano yawe bazobisanga. Oya bazobibona. Yes, reka tubandanye n'amakuru atarayivumbi. Yego. Bro, ikibuga c'indege ngo carafashwe. Gifatwa. Rega no hari abantu bataravyemera. Gifatwa nayo. Ayo makuru bimeze gute simbizi. Wowe ufata ikibuga c'indege gute? Ouais, tout simplement. Bro. Hari abantu batanezererwa n'umwidegemvyo dufise n'aya mahoro dufise n'umutima dufise ku gihugu. Bro, hari abantu baza mu makomantere bakaduca intege ngo wese mbizi ngo ivyo bintu ngo wagiyemwo ngo ivyo birurire man. Hari abantu bakenera guhunga wana ko twe tumaze hari abantu bakeneye kudusamaza. Uno munsi wana kino kibuga ingene kimeze hari badakeneye yuko ano makuru abarundi bayamenya. Sivyo? Hari abantu bakeneye kubona abarundi bahungabanye basubiye hariya yo baje bapfa. Nabo rumwe nabo bakwiza ivyo binyoma. Yuko ikibuga c'indege cyafashe. Kurumva curaba ayo makuru ivyo bibuga by'indege avuga n'abantu bari hehe. Nabantu kuva kera abama bifuza uburundi kubugira umusaka. Kandi niyo twavuye. Mugaba menye yuko Burundi ari force. Burundi ni nguvu. Urumva? Ikibuga c'indege wo gifata gute? Umunsi babivuze no munsi nyene cyo mukuru w'igihugu yagenda yaragiye muri Guinée. Sivyo? Yego. Mu nama. Umuntu wa mbere igihugu giproteja n'ingene cyo mukuru w'igihugu. Ese urumva yuko aho hantu bo bahafashwe. Amanye nishobora kandi akahaca. Ofete mugabo no munsi birangyohera kuba
abarundi batagikangwa n'ivyo bintu batagisamazwa n'ivyo bintu urabona neza yuko uno munsi abarundi baramaze kwitahura abarundi baramaze gukura baramaze kumenya yuko ababizana ari abanyabinyoma rero gusa bajya abantu yaya abantu ariko babibaza yuko iyo duhoze tuba tudafise ivyo tuvuga muri imvye Fernando ne yavuze turafise byinshi twabavuga ko gusa nta mwanya tuba turi busy n'ibindi mugabo nitwoca twijajara kuko ugatanze ajya makuru akayatanga kujya umuntu ntiyerekana ibindi avuze ngo igihugu ca ngo aeroport yafashwe aha turi kuri stade Intwari ni ku birometero biri munsi ya 10 naho aeroport iri bagaca babona turiko turategura ama entraînement bere muri antene yakora kina gapira ubu muhaye inyisho aeroport iri hafi ya frontiere ya Gatumba ibisaba cenja tugende ndakwereka abarimyi bariko barimbura ibijumbu birimye ku Rusizi urumva ngero umuntu nk'uyu mwishura umweke ibikorwa oya wewe ntugende gusigura ngumva ngo aeroport oya wewe uja ku Rusizi ukerekana umuntu azindutse 4 agiye kurima inyomvye azindutse inyomvye umuntu umwe niyo nuko mwishura hama mu nyuma cyasanga ari karidigadiga ariko simbi cyane mu rukaramu urana haje inyuma ngene ntirigura ko aeroport nizo niri securize ucu ugenda mu rukaramu bajya bene banyagihugu bibereye hajya urabyumva ukerekana imirimo bibereyemwo bro abantu baze barasamazwa n'ibintu by'uburofa abantu hari abantu bamaze kuruzinga bamaze kunanigwa urana nk'ibiriko birabera Uvira par exemple ibiriko birabera Uvira muri ya ntumbero ya Yaga numérique hari abantu bagira plan agafata plan akayitegura plan ya communication ni plan ya communication ku destabiliza mu mitwe y'abantu urabivuga bro nayo mpamvu buko twamaze gukura tubona kure turi mbonera kure tahura byinshi jewe ndibuka mu minsi heze ari umuntu abwiye ati urabona no petitego ujya mu gogo are de borode of Jesus aheruka gupfa atona kwa fuye ninga nta misi ibiri zohera atakintu kinini yabaciye baciye bazana uravuga bro ivyo nabibwiye umuntu kuko barabizi yuko Yaga petite nabone baraharura baravuga bati mu Burundi umuntu bakurikirana ninde urana ko ama information yabo twamaze kuyegeza nyuma twayirukanye baragereza kuraba abo dusigaranye kugira bamucishe kuri ya medium yabo cyo dutora iyo nkuru cyo tuba busy nizo nkuru zabo amakomsa hajya nyene bace bahacisha ibinyoma byabo yes tuciye tugira ko tubona aba ba Mimi Mireye tubona aba Kigingi ari abantu bakunda gusohoka cyane baje mu gihugu cy'u Rwanda ibintu nibiri ko biragira ico bihishije ku gihugu cyacu cy'u Burundi none si yo plan nyene ndakubwiye baravuga bati ikintu kimwe bagiye gutora amafaranga ni bon kurazi natwe badutwaye ni menshi ge tugurura imipaka ba Israel mbonye barazaga bagatora amamiliyoni bakagenda ba Bruce Melody bande bakamanikwa no kuvyapa bakagira ibiki abarundi duca ubwenge tujya kugaruza amafaranga yacu batwaye naho twogenda gushika naho Banki Nationale du Rwanda tuyivida nta ngorane beneri sinzi ko ariko yitwa ariko ikibazo vide ari gukura inoti ari gutanga kujana yo service gatanga yo service yacu ivyo dufise tukavye exportayo sivyo hama mu nyuma tukaronka amafaranga yabo ariko simbizi logiquement hariho umusesanguzi yitwa Kodi aheruka kuza yavuze ati twebwe turabona bagenda ariko abiwabo ntibaze ico naco nigifise ico bivuga abiwabo sinzi n'impamvu zabo usanga barabujije kuza mugatubwe nta murundi umwe yabujije kugenda ariko none kumengo wewe uri mu bantu bavugira Burundi cyane kandi uranabukunda none ivyo bintumva atari ukwisemba abarundi kuguma baja hanze mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane hari amakimbira kwisemba nibajya bagenda kuri ayo ma medium yabo
bagiye gukoreshwa nk'abakozi babo kubera bajya sibo batora ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda. Mu Rwanda bafise abantu bavuye ngaha bisha abantu, bafise abantu ngaha bavuye ngaha bateguye bahungabanije igihugu kudeta naho ikibazo kiri. Sukuza ku kidumu ngo baza ngo none kidumu ngo ibibazo by'u Burundi wewe kandi ikibazo kizi bazane bani yo mbare bari ngaho nabande hamurabe ku bintu bidakemuka.